yewe Irankunda Claude ndarahiye ndavuga uko nyine ndarahiye ko ntazohemukira umuryango wa Freemason ngiye kuwukorera icyo nzokwifuza cyose mu buzima bwanje ko nzokironka kandi nanje ninahemukira umuryango wa Freemason baroce banje umutwe ndabivuga ndabiheza yego amahoro cyane ndabaramukije cyane abakunzi ba Sunday Umoja TV ku bantu mumeze neza Imana ihabwa icubahiro ku bantu mutameze neza namwe mwihangane mwijuru hari Imana ishobora byose Imana yishura amasengesho y'abantu bayo kandi Imana imenya ibibazo buri muntu wese afise kandi kabikemura mugira ivyizigiro ntimukumve nkaho menga nyumura abantu nk'abandi nk'amenga Imana yarabatereranye oya Imana iradukunda kandi Imana iratwitayeho uko bwije siko buca kandi uko bukeye siko bwirirwa dufise impamvu dufise abantu benshi twabonye bageze aho biheba ariko Imana irabibuke bagirira neza babayeho bishimye mu buzima bw'umuntu habaho umunezero hakabamo n'umubabaro nibisanzwe tugomba gukomera uko bimera kose tukabaho kugeza igihe Imana izovuga ngo igihe cyawe cyo kubaho carangiye ni Alvera kuri micro inyuma ya kamera akaba ariyo Ngege dufise umutumire tugiye gukorana ikiganiro n'uyu musore mubona yicaye hano niwe tugiye kuganira kuri uyu munsi nizere ko muraza kudukurikirana kandi ikiganiro kiraza kuba cyiza cyane ndakora mukije cyane nagenda baramukije Alvera nimba mwiriwe neza na generiwe neza nukuri nanje meze neza ndashima Imana Imana ibandanye hezagira kuba twiriwe neza tugomba tugorobeze na neza ngira n'urugendo tuza gufatira tuzigama duze gushika amahoro namwege muze gushika amahoro amen yego reka ndakusabe widondora abantu bariko baradukurikirana kuri Sunday Umoja TV bamenye ninde tugiye kuganira kuri uyu munsi beshingira beshi baranzi mugahari nk'abatanzi nitwa Irankunda Claude n'ije abavyeyi banyise nkaba mvuka Igitega komine Nibukirasazi yego Irankunda Claude n'ije abavyeyi bakwise ama nawe iryo wise ngo yo nkuko novuga basi nk'ivyo ndiko ndinjira mwino kubera muri makeje nkina comedy sinzi ko warubizi na sinarinda bizi ndabimenye na filme hane nivyo ndimwo izina giwane novuga riri muri comedy ni Hitman yego urafise comedy umaze gukina abantu bashobora kuraba oya yes ndaro nkumaya nizo maze kwandika gusa muga niteguye kuzikina urumva bisaba amahera kugira winjire muri rebo kanaka urumva niyo mahera ndiko ndahiga bivaye nyene n'ingwane nagiye ndacamwo cyo ndayabura urumva gusa ndiko ndayegeranya kugira mbashe kuja ku mugaragaro nkore ivyo abantu bazokwishimira ni babishima naje nzobandanya ngira ingufu zo kuja imbere no kwitanga kugira duhinyigisha abandi turemeshe n'abandi bihebuye kuraje cyane brother Imana goje imbere yego namwe murakoze ndabashimiye ndaguhaye ikaze kuri Sunday Umoja TV urabizi yuko ikintu tugiye kuganira ko kuri uyu munsi ni ntahe y'ubuzima bwawe nico tugomba tuvuganeko ndaguhaye ikaze rero kugira ngo udusangize intahe yawe ndabizi neza yuko iraza kubaka imitima yabeshi Ales wiyumve neza utuganirire ntiwihishe kandi ntutubeshe sivyo ikintu cyo cakubayeko nta mpamvu yo kugihisha hari gihe ufata impamvu runaka muga bitari bikwiriye bivanye na twashuburimwe mu wo mwanya yego nkuko rero no bivuga nk'abariko baradukurikirana mbona ku bwanje aho narindi muri nyagihe naho ngeze sorry gatonya uwo mfasha ugakora inkofero merci beaucoup murakoze ngaho rero karibu cyane narimvuze rero ti birashika nk'ubuzima umbabarire ari abantu benshi babifata nk'agasuzuguro nashatse ko tukubona neza ubundi bambaye nk'amafilme mba nakubwiye kuri amafilme ariko nta oya ngira nta na kimwe beshi byo umuntu nyene ko avyimvamwe ni kumugirira kugira ngo yoroherwe nawe nyene muyage novuga nkaho muyaga muhuza kuri je ntaco bitwaye vraiment nta na kimwe kandi cyubahiro aho gikwiye kuja kirahaja ngaho rero komeza kazi cyane munani amaje nk'ikintu novuga nagomze gusangiza abariko baradukwikirana ego n'ikintu ngira ngo nabambanye hafi aho bari nk'umwaka kuko igihe byaba hari 2020 mu kwezi kwa gatandatu ansubiye inyuma gato hari mu kwezi kwa gatanu uko navuye ruguru itariki zibiri 2020 z'ukwa gatandatu
maze gushika ino nashikiye hajya mu Carama sinzi ko muhaza aho hirya abatazi ngira barahaza abatazi naho sinzi birashika bakamenya niho nashitse nkora taxi vero ni kuvuga mu nyuma naciye nibwa ikinga ahantu nari mpanze ibintu byose baravyiba simpuzu mva nta mpuzu nimwe nasigaranye kandi umuntu yanyivye deje ari umuntu nyene twabana amaze gutaha urumva nari nka kurya pariki iyo ugiye gufungura usohotse ndaribura hana mu mutwe nyene ndapanika cyane kuvuga nyene tinze kurohera umutwe nyene ndatanga amahera ndarondeza ngaha Kamenge nzima ndabura niko kucanja muhira naho nyene nsanga nibwe gusa mu nyuma naje kumenya amakuru yuko ikinga ryatewe na wa muntu twabana mu nzu twari dupanganye kugeza n'isaha ariko sindamutora nukuvuga ngo yarakwivye caromoka yego nta kintu na kimwe ngira ngo mu buzima yoba yaransigaje atari impuzu nambaye uwo munsi hama bigenze uko asha naramaze ngira nk'ukwezi kose ntavuga umenga ndikiraga kandi mvuga mugabe bidakunda ko mvuga umutima watuntuye niko kuca mbona nyene yuko byaje mfata decision yuko vuga ati ngoma nje kwicisha uwo muntu ego ico ni kintu no ngo wafashe decision yo kuja ku mupfumu sinzi ko ari umupfumu ntako no bivuga kuko hari mu Buyenzi ni mu nundi mushehe anjanye kuko jene kandi ntahandi mu mizirima umushehe ndabwiye byanshikiye atampuzu nimwe acavuga ati bimwe nkwereka aho ndakujana yaranjanye arigeze kuba mu mizirima ego hanyuma uruhitamo gukizwa kabisa je novuga hanini kari ko nakiriye muri kanguka sinzi kuyizi yego kanguka mu mpora dayova byagenze gute kugira ngo uhitemo kuva mu bamizirima wakire umwami Yesu byagenze uko nyene mbonye ibihe nciyemwo nkumva n'ijwi ry'Imana bivuze ati iyo siyo nzira yawe umaze kuja ku mushehe okay twaragiye ahiyo mu Buyenzi aranjana turinjira avuga ati kuri birato ndakuri birato ambwiye ati habaye iki ndamubwira izina ry'uwo muntu vraiment ibintu naje ntakiriye neza oro hari ahantu hari gitambara ku kibambazi novuga cirabura maze kuvuga izina ry'uwo muntu vraiment nagenda mubona ku gitambara yego yamukweze yego aho nyene ubwo numva burantekeye ndajigumira ati reka gutinya ati we nguyu ati ukaba ufise 180 vuga ico utubwira wewe nico tumukorera mugaha akawundi mutima wagumuza utagutwaye ubuzima ntacaba kugize ahubwo ukwivya guha inguvu zo kurondera kugira ushike ku bindi birebire je ndavuga ati kabisa nta kibazo ashavuga ati ntacyo twamukorera je umutima nyene uranya nkanda ndavuga ati oya reka gusa nagomba kumenya wariwe cavuga ati rero gupimisha ni 40 naciye ntanga umunsi izo kandi miresha ndazitanga ndazitanze muga ntibyahereye aho nyene umutima wagumye nyene unyosha ati ntibyoherera ngaho okay niko kuca mfata ico gihe ndibuka naciye ngura mega zo kuri YouTube cyase ngiye kuri Instagram cyambona umuntu yanyandikiye ninjiye muri post yiwe muga nkabambona afisa amantu z'amafishi impuzu zijya z'abailluminati sinzi ko ziri kama pyramide nizo zari karansa ubugenzi ndabumuha nyene mvuga ati ni ibintu bisanzwe yari umuntu asanzwe deje uwo muntu novuga yari umuntu undi mugabo yaba muri Amerika cyambwiye kaba ngaha ibujumbura mugabo akorera muri Amerika acambwira ati ukora akazi nyake ndabwira jewe ubu nta kazi mfise ngo none waba usanzwe ukora iki je nahora nkora mu ibarabara uwo bigenze uko ngo jewe ngo nimba ubona ngo ufise ikibazo cy'amafaranga ngo ni ikintu twebwe atari kibazi iwacu ayo mahera ushaka wo yaronka mu buryo bwiza mugabo ngo nibanga je ndavuga ati nyine ko mbaye ubuzima mbaye ndavuga ati je nta kibazo rame mpa nimero yawe ya WhatsApp je ndayimurungikira ngo turaza kuvugana saa 6 z'ijoro uze kwigora saa 6 z'ijoro ntizigutangiye ku murongo iyo saa 6 z'ijoro yarageze ndugura telefone nsanga hari ya pere 10 je ndamurondera yego nukuvuga haranze kiminota mikeyi nakujya kumenya nuvuga ati buri kwarondera yo gufungura nkasanga iminota yandenganye maze kuvuga kugura connection nkasanga pere 10 yandondeye cyane mu telefona nanje maze kumutelefona turavugana witwa ngwiki
ndamubwira amazina yiwanje yose Nirankunda Claude uvuka he Igitega ikomine ndabwira Bukirasazi wangumviriza rero ngo kwanza ngumenda kubazura ahantu ha wenyene je ndavuga ati ndi kumwe n'ubundi ngubona wo kwiyaranja ngukaja ahantu ha wenyene tukaganira ati kuko ivyo tugomba tuvugane nibanga ndavuga ati reka ndamusabe nta kibazo arasohoka nyamuhungu nyene twabana yarampaye aho twabana muri make nabi wiwe gusa naho yarapanze namubwiye ati hari umuntu twatuvugana ikintu cibanga sinzi ko umwanya nkasohoka ati nta na kimwe carampa umwanya cayigira kubera aho twaba hariho sinema hirya yaho cayigira mu sinema ati we ni waheza uraza kumamagara hama turyame okay acaragenda hama turayaga arambara ati none nk'amategeko ya Freemason wowe yazi ati vraiment ivyo bintu ndabizi mugabo sinema kubwanje sinemera ko vyo babibaho nukuvuga wari uhamagara n'umuntu wo muri Freemason yego wenyene nukuvuga korerayo nkuko wumva ngo harimo perezida kanaka canka icegera cuyu nukuvuga we uwo twavuganye nasanze ngiye nk'icegera kigira gatatu nukuvuga hari hundagira kabiri ngira ngo nkuko woshikira kuri mukuru uwo turavugana arambare ati umviriza rero ikintu kihari wewe genda ambwiye nyene ko amategeko yose arambara ngo ikintu cyose ndakubwiye nibanga kwinjira ntihagiye numwe bibwira arambara uremeye kuzogira ku mabanga ya Freemason ndavuga ati ego nzoyagira ko ico ikisabwa cyose je nzogikora ntabwo ari wumva ufise uwo mwanya ntabwo ari numva afise vraiment kubera iki ishavu okay bigenze uko turavugana turaheza ati reka rero ndakurungikire nimero y'uwundi muntu urumva dufata uvuye inyuma gira gatatu acanduye ikindi ugira kabiri amaze kuyindungikira ntiyayindukiye kwanza nagiye mbona wa unda ndondeye ti umuntu akumpaye nibaza yuko atabyinshi yabikubariye cyamvuga ati byinshi yabimbariye ngo none mumviriza rero ikintu tugomba tuvugane ngo uri siri kwinjira ni ibintu byoroje ti hari inzira zibiri imwe iranyaruka iyindi iragoye ati iyahe imwe ngwisaba igitambo c'intama ego yera novuga de jamamba gwa yihesa vina ci azunguruka ugutwe ligakora ngaha kubera barigeze no kwindungikira ndavuga ati iki kintu nta naho ndakibona kuva mvuka nukuvuga niyo bari bagusavye izotanga numva yampaye inzira zibiri yavuze hari inzira imwe yoroshe n'indi imwe isaba ibintu vyinshi ngo muri iyo wotori yahaca ati imbere yuko ndaguhitishamwe aca ndukira iyo ntama je ndavuga ati mu buzima bw'iwanje ku myaka 22 ifise nta naho ndayikubita ijisho aca avuga ngo ntibigoye ngo mu buyenzi riyo ahandi bambwiye ingozi hariho uwifise ahandi Makamba ngo hariho uwifise none ivyo babimenya gute sinzi ndacabiguha ngo hariho abayifise ngo bose tumaze kuvyumvikana ngo bironka ntambwe ati kibazo nta mahera mfise ngo igugwa $1000 ukaronka $1000 urayironka bikoroheye ndakarikira mu marundi nsanga ntanayo noronka frame yego ntayo noronka okay tinimba ubona iyo nzira itokunda reka ndakwereka iyindi fata ugende ugure isabuni ugure buji zibiri ugure naudi yirabura n'iyindi ya ruje zibiri n'ikibiriti n'igikombe ca ruje n'amagi abiri n'imbugita n'igitambara ca emetre kuri emetre cera kamba nimba ufise n'ishakoshi atana hano namwe itabutse uyizana uyishiraho tehame ibindi uze kundondera saa 9 nijoro ego uze kwiyaranja ntihaze kurenga ko n'umunota tivyo bintu kazakubigira byose biraho ca ndakubarira ukuntu byogenda ivyo biba biraheze biheze menga ico gihe nyene hari twabashije kuvugana nko mu masaha 7:30 ca ndaryama ca ndegera reve nyene kubera navuga nari napanitse sana ndegera reve naregera reve ya saa 8:40 kugira ngo iyo minota 20 ze kugera nkanura ca mvuga ati ko uyu muhunga aryamye ngana akaba yaravuze ko bisaba umuntu umwe naciye mfata nje handi mu kindi gikoni batekeramo hari mwijoro umva saa 9 nta muntu aba hari niko kuvuga ndugurura ca ndamutelefona ti ndi tayari byose nabirose
okay wabiro ngo ayo mabuji nivyo bisabune byose wabirondeye muri iryo joro. hariho nindi ntuzanye nibagiye parufe yitwa Udi. Yego. Udi ba yitwa Yuri kwanza sorry Yuri. Sinzi kukazi. Naga parufe kitwa Yuri beshi barabudandaza mugabo sico kimwe. Musi ndani hariya ugateretse nkuko musi hari ahantu ndani hajya mu gitereko hashafye piramide. Yego. Yambwiye ngo si parufe yari yose upfa kuzana yarandangiye naho no isanga mu buyenzi. Yego. Nayiguze 5000. Yego. Iyo ndagenda yizana byose mvuga ati nabikwije. Okay ndamutelefona avuga ati rero mviriza fata iyo sabuni uyikatemwe ibipande bine bingana. Igipande kimwe kimwe ugitereke ko buji ikindi udi n'ikindi udi. Ucu sasa cyagitambara ucutereke utumbereze hagati na hagati cyagikombe ushire ngaho yamagi abiri uyashiraho kira kintu cyose nizo mbugisha byaho dushiraho ndamubwiye ati nahejeje umviriza rero tizicane ndazicana ziriko ziraka mugabo mw'uwo mwanya ndazicanye ntangura kumva niko ndajugumira sana nyene biranka ko mvuga hazi ikintu kiniga kinini nyene biranka ko mvuga ngo none ko utari kuravuga nibiki ndihata nyene ndavuga ati reka mbareze nikure mu bwoba ndavuga nyene mugasi nasuye kuvuga nko nari ubwa mbere novuga ngira hakamoto kizode kamaze kumota jeno uwo mwanya nagiye numva bihindutse yaravuze ngira ngo amajambo yo mu birimi ntumva vraiment ambwira ngo umviriza rero ngo wazicaye zo ziriko ziraka ati ego tifata vuga ati jewe irankunda Claude ndarahiye ndavuga uko nyene ati ndarahiye ko ntazohemukira umuryango wa Freemason ngiye kuwukorera ico nzokwifuza cyose mu buzima bwanje ko nzokironka kandi nanje ninahemukira umuryango wa Freemason baroce banje umutwe ndabivuga ndabiheza Warabivuze? Yego Warabivuze? Neza Urarimba. Urumva ninda ncaye ndabivuga Parfait kuyapa usikie parfait. Sije urumva ndabivuga Okay tisawa rero tumviriza tifata irigira imwe urimene Muri ayo magi bari baguhaye. Rimwe yavuze rimwe ry'indundi nirindi umva irindi ryose ushaka mugahabe muri rimwe ry'ikirundi rero yambwiye mene ry'ikirundi ngo rimenere muri nyagikombe ndarimena ati wahajeje ati ikindi ngomba ndagusabe kandi ugikore oya sinzi ndakivuga abo gitsitaza barihangana sibyo oya ukivuge nta kibazo yego nta kibazo kuko ni nanzanye ryari gindarimena nabwo ati ryo riginarimene yashavuga ati irindi erimire fata uritobore hejuru ntihaseseke na gatonye ucuri isuka mu kanwa weje kurimira uvuga ati tindamize amabanga yose mereje kurahira ngaha ni nayasohora nzocemene kinda ivyo ndabivuga wararimize urabivuga ego urarinda wa mugabo oya bivaye n'ubuzima burimo nakobariye canke nuwo muntu yagukoreye ico kintu okay bigenze uko ndarimira iryo rigicamvuga ati irindi ati iryo ndi warimeneye mu gikombe ti ego ti ikindi rero ngoma ndagusabe kuri impuzu zose yego tanumvuga orantekeye ndiyumviye undi mutima reka iyo siyo nzira yawe nyene nkakujya kunakuza imitima ibiri undi mutima atigira chanda kuri impuzu mugabo impuzu yo mose ntayo nakuye nza numva mbwiye ngo niyisigaye yikureyo mu majambo make ari karakubona none byumva ndayambura nyene mugabo mfise ugwa mu mubiri kuri jewe ndayambaye hambwira ati ni wikinisha sinzi kucumva cyangwa gitahura kwikinisha bijyo bavuga kwisambanya yego ngo ni wikinishe niyo imbuto zawe zaza uzitege mu gikombe zimaze kujayo ucunwa ndavuga ati mana ati vera mbabare ninjiye mu bintu ntazi muganda bivugira ku mutima tireka kwijijanya imitima nyarutsane turiko turavyina turi mu kazi ndavuga ku mutima ati ico kintu ntaco nokora ca ndamubesha sinabigira ca mvuga ati nahejeje ngo wahejeje yego tebujya twe ntidukinishwa ukaburi kurampenda byose ndabikubarira
gusa ico kintu ntaco nakoze vyaranyankiye mu mutima biranka ca ndafata rero fata yambugita uvangisha ryariki uco ufata ujya mu nyota kama ujya mu nyota usigara kuri udi urabona iyo kariko karamasha kamanuka hari hakanyota gasigara hejuru ugakure kushireyo ucuma ndabigize ati ndamubwira ati nahejeje ati fata ya parufe uyipome mu ruhanga gatatu no ku muntu hari no ku hepfo y'umukondo gatatu ucivuga ati niteguye kwakira ivyo bagomba bansabe byose ndabivuga uko nyene ati sawa nahejeje mugwa mu uwo mwanya nagiye numva umenga nka kujya kuntu novuga siri kwiyo bigufashe nagiye numva umenga nyene ubwenge burazimye hano mvizerere cyangwa hasi nguye hasi sinzi ngana namaze nka 20 minutes atabwenge fise kuvyuka nsanga ngira naguye nka hajya hirya muga navuye impande ya cagitambara nsanga udiyirabura yazimye nibuji imwe yazimye muga izindi zibiri ziriko ziraka telefone nayo yayikopitse ntibiriko birakora mvuga ati mana vraiment sinarinzi byo ninjiyemwo ndabikatiye hanyene burya nka saa 10 nagiye mbona asubiye kundondera hakujya kuntu uri ku murongo gura konegisha ndamuna randondeye bukari habaye ko waciye inkupirako hambesha ati umuriro warumperanye okay tinyimba waruguheranye sawa uze guhengera saa 2 z'ijoro mpamagare titurangize umurimo twariko ti nta kibazo saa 2 zarageze hansonda mu telefone ngo igisigaye rero urumva urarinda n'ivyo bintu byose wari wabonye muri iryo joro warasubiramo hamagara umve umutima ni hatari sinzi nyene hari uba uhinduka muri mako kaba nk'igikoko muri make je narahindutse aho menga si jewe yaho mvuga ati ikintu cyose cyosabwa je ndaza kugikora niyo bagusaba mama wawe ndira nshabiguha bigenze ukwanda mpamwaiza sambira avuga ati rero bijye byose uko wabikoze nta kibazo wewe iyo shakoshi yawe genda ufate upompemwo gatandatu uvuga ati 10 million nze kuzisangayo saa 6 z'ijoro ndaganda poliza ya ntuzenya 10 million rayazi ndumva ngo uyumvise hari abantu hano hanze ayumvise ngira nuwo musaba gutanga na nyirabo na nyirasenge na muyomba bose batanga vraiment ngira ngo yo mutanga mugaje byarase acavuga ati 10 million dollars nizo duhera ko ari hucinjira ti mugabi gusaba ikintu kimwe tice kintu naco turakikubarira nitwaza aho gutora amvuga ati ego ukugutora ugiye sinzi je bambwiye uko nyene turaza saa 6 z'ijoro kugutora haminde turabivuga turi kumwe camvuga ati jewe ti none muntu aragute kandi jewe ndi Bujumbura kandi namwambwiye ko muri Amerika titwe turavyimenyera amvuga ati sawa nta kibazo ati gusa uze kugumeza iryasha koshi yuguruye uze gucana na buji imwe na udi imwe ya ruje ntuze kwigera ubizimya kandi uze kuguma impande yavyo garije ndaja gutembera nyene kubera nari mfise uwundi muntu avuye ku kazi yaca tugenda gufungura nta muntu numwe wigeze ubibarira umwo mwanya niwo twararana ntitwaranya amezi 2 nta na kimwe yigeze amenya ko nari mfise ubwo motive yuko bambariye ngo karovuga na kimwe ego nico natinya bigenze uko iyo saa 6 z'ijoro hari saa 5 ndabona ati saa 5 n'usu zirageze tukiri mu kabare amvuga ati je numva meze nabi ndatashe gusa sinari nkomeye kugira ngo yasanze kuyubahiriza je numva meze nabi ati dutahe jaja kuryama turyamye ashavuga ati jewe hari umuntu telefone ndagiye ati mugabe uza kugumeza telefone yuguruye ndaza kukurondera kugira unyugururire ati nta kibazo bya bintu byose ndagenda vyestara nk'umucumbo umva kambwiye si hari byose ndabigira ya saa 6 z'ijoro nta n'umusegonda sinzi umusegonda wa waranze ko muga nta munota warenzego acara telefone ati rimwe nakubwira wabikoze ati ego biriko bijya byose wambariye nabigize tisubira upome iyo parufe mu ruhanga kabiri mvuga ndaciye inzira yabaza kuntora gatatu no kumukondo uko nyene ti ucuja ngaho wihorere ucubizimye hajeje ivyo byose ndabigira cyo ndazimya ati iyo parufe rero cuyiterera mu ishakoshi
uce wugara ntibigenze uko ndiryamira agatiro we ariho kujya ku binyamuvuga turi ku gitanda ni ku telefone sinamenye kungenda aho niye uzi zakwikiye hari sinovuga ngira hari nko ma stahindwi z'ijoro novuga aho hantu nari ndabonye ngira ngo nkuko novuga urabona nk'iyo ari ku mutaga ni mwijoro hari ku mutaga cyambona abantu babiri umwe yari mwipempe uwundi mwipempe kumwe umugabo ntibaboneka mu maso ari bambaye kujya kwa mizirima umugabo bambaye ntuze ntuze za Illuminati kubera ngaha hariho piramide kuri Nyampuze ha mu Ruhanga no ngaha ndabibonye bana ndajigumira sana ndagira ubwoba mugabo ncanumva undi mutima uvuga ati ntugire ubwoba ndi kumwe nawe uwo mutima ndawumvise muga nkumanjugumira ati kugira ubwoba se waduhamagaye ati twe baraturungise tugende cyamvuga ati nta hantu nje ngo tuvuze ngo iki tugende nyene ndumva nyene ndabahata ndanka nyene natinye gose ko ico gihe nambaye umupira hejuru nakwera nsigaye nambaye gutura gusa baciye hari akantu novuga ni nkaga tennis mugabo kari gafise amabara menshi nubu tennis niko novuga keshi nabubona ruguru abana babudunda kwishuri nciga muga gafise ububara byishi bubriya bakankubise mu Ruhanga bwenge bwose ngiye gutora ubwenge ndi kwitanganika yego ku mazi nyene kwitanganika ya ku kiyaga sinovuga nari mpagaze aha ariho ndi ba bantu babiri turi kumwe bari umwe ari ngaho uwundi ngaho je ndi hagati yabo bacavuga ati naho wase we waduhaye inzira yuko tukubona nta mpamvu yo kuvyanga tugende ndavuga none munjanye he ko ntarinzi ko byoca mwino nzira none wafashe decision y'ibintu tazi twe ntavyo dufise byo kuvuga tireka turindire wadutunaza gutora aho nyene baca bafata imiti sinzi ibijambo nyene vyinshi aravuga ibijambo vyinshi nyene byo mu birimi ntumva nza mbona aho nyene hagati amazi hakujya kuntu yo kwizungurutsa aho nyene nagiye mbona havuye y'umuntu ego muri Tanganyika indani si kuvuga ngo nibyo ndiko ndihimbira nibyo kuri nyene vyambaye ko navuga ati si filime oya ni ikintu je cyambayeko amaze kuvuga nkambona ni umugabo twamye tuvugana ubwa mbere we mu maso yaraboneka mugari yambaye amasuti sinzi ko mbica arico yajya nyene ya filmaso niyo yari yambaye mugabo mu maso yaraboneka ngone ngo kumenga ngo ufise ubwango kandi ngo ari wewe ngo wavyihitiyemo cyamvuga nta kibazo cyamvuga ati tugende rero ba bantu aho nyene nta numwe nasuye kubona aho nyene aciye afata anyambika inkofero yari forme nk'amavingi nagiye numva ubwenge bwose bugiye akinyambika gusa uti gute nataye ubwenge sinzi je novuga yuko nk'abantu bambariye hari muri Amerika nyahantu ego si inkuru novuga ko hari muri Amerika ndani kuko nabonye etage mu buzima bw'iwanje novuga ngana no ku ma réseaux sociaux ntarigera mbona cyangwa hari muri mukuzimu ntavyo nzi vraiment je nataye ubwenge ndi mwiyo etage hejuru utavuga ngo hejuru hari yindi nzirengako novuga kari nko ku rusenge wanya etage ngo banza utembere ngo habone ngo hazunguruke ndahazunguruka nyene mugamfise ubwa muga akaba mundi mutima uvuga ati ndi kumwe nawe ntugire ubwoba nyene nguma niremesha uko nyene ndahazunguruka uravye hasi kujya kuntu uvuga ngo urabona imodoka ziriko ziragenda mwibarabara niyo uko ngira wari kubona hakabuye gatoyi kariko karatembagara ndavuga none ahantu ndini tindira mu kanya turakubarira niyo vyose ibyo dutegerezwa gukoresha wavyemera yo ncamvuga hije nta kibazo turamanuka ndani